one GTG USA. Imutitewe n'iyimena. Keep it one GTG USA. Imutitewe n'iyimena. Umubwira yanyuma na nyuma uburyo n'uyabura itutumu kugera ibihumbi 120. 120? Ibihumbi 120. Reka nkubwire. Nimba nayo ifite mu mufuka tumu. Oya, mfitemo icyatanu. Icyatanu nakubwije 120. Oya tumuka. Oya. Ariko kuteye neza. Agenda tumu. Oya ndakura. Umbere Islam. Witwa Nduza ne bari nansi yata ne barinde. None se Kanyarwano umurwa mukuru w'iki gihugu cyacu bawita ngo iki? Umurwa mukuru w'iki gihugu Paul Kagame. Naramutse madame. Naramutse neza. Amakuru Ni meza. Umeze neza? Cyane rwose. Namahoro. Namahoro. Naramutse mute. Karamukuru n'amanyakanyaga muzo. Naramutse aragusubije. Namahoro aragusubije. Naramutse nginiye. Ibintu ndiko numva sahinda. Asahinda sasi wanje. Twebwe Imana yari tungitse ku bantu nk'abamwebwe. Vuze ati abantu nk'abamwebwe bisigure yuko Imana yari yakunyeretse inzira uri kurazanana bicaye bangombwa yuko cyananje ngadupfubiranire ngaha. Ubu n'amajini turayasenda mu izina rya Yesu. Allah. We ntabwo batugira sha ntabidukanga. Aha ndahava amahoro. Nyine hari imyaka abana b'abahungu cyangwa b'abakobwa bageramo baba bafite amazi Umukobwa rero nizera ko ragushikanye kandi oguma wicaye kuko umujyi umunyenga wagusuri ko uramfunagura ingufuti wanje. Ako mama ranigi. Gusa taxi vero je hari ibintu ariko ndataha. Ibyo utari kuratahu. Gute nshobora kurira ikinga ubunyere mu masegonda 2 ngaca nisanga hahandi nyene nakubwiye ushikane. Ibyo disi bitahora kiretse nimba ari ibindi bintu wakoresheje. Wowe ikintu uri kuradisikita ko niki gitumye cyicara ku ikinga ry'uwanje. Aho nda uburiye ku ikinga amasegonda ngahe? Abiri hamumbwira ingene nace nisanga ndi hage nyene nakubwiye ushikane. Cyo ariko numva. Cyane uguri kwimana cyane numva icyo kintu atari kintu twadisikita. None aho ambyenda gusigara sona gushikana. Barumbwira amategeko 3 cyangwa 5 Imana wibuka. Ntuzibe ntuzarahizina ry'Imana musa mu nyuma ntusifuze ikibuno cy'umugore w'abandi. Narashinze imizi nzohabyarira intahekana. God have mercy upon us. Baranyara. Jesus. Boss kumena abasitoya bari kuza kugusa. Inna lillahi. Chere papa yarizi karata iruka guca sentire ntwara. Sewe kahetse umukobwa w'amasadi umuzukura Mariko. Urazi jewe uzora cyane. Urazi zoni. Jewe. Niyangariye bizuri jewe no kwereka tayici. ahubwo se sheri ko ari akabazo nshaka kukubaza. Ako kabazo ni amahoro ra? Ni amahoro. Ngaho mbaza ndakumva. Abakobwa beza bo mu Rwanda umukobwa ubona ukabona ni mwiza ni uwuhe? Ni wowe. Oya jewe nkuyemo. Ntawe bose mbona basanzwe. Pamela de Ben wana atari mwiza. None sine ko wa de Ben ubwiza bwe nawubona. Muri make ko utari de Ben wana ari mubi. Oya. Ni mwiza? Ntabwo ari mwiza. Ni mubi se? Ibyo nabyo simbivuze. None se cyo nkubaza nyine. Ese baguhitishemo kugwa miliyari y'amanyarwanda na Pamela bakakubwira ngo turagwino miliyari y'amanyarwanda na Pamela cyangwa se uhitemo ibihumbi 100 n'uyu mugore wahitamo iki? Akanyira atera ncigati icupa. Mama nandondera kambura. Urabona ko mushiki wanje amaze gutaha. Akandondera binwa wamusitse aracambwira yuko nagiye gukina n'abandi bana ndabakubitagura kandi ari wanebeje ngaha. Ya ntacyakubwira none ubuntu kucyo ndaguze gutaje mama afata nk'umwana muto sinzi impamvu. ngira ni kubera kera cyane. Nje ndarekera. Biranagusa. Ariko je numva shaka kugenda. Chuguma ufashe ibyatsi. Ufashe ibyatsi. Halo, ni kuri TikTok tuvugana. Ntabwo nzongera kunywa inzoga sha.
ibaze ko nayindi gutereta mere mubwira ngo ndi imfubyi amwicyo ushaka agatoki kameze kuri yanjye umuntu w'umugabo wihaye ngiye mugatsindwa mukanekera agatoki kangana kuriya ndi umugabo wigurira mobimba umugabo wigurira mitsingi nkanjye agatoki kameze kuriya ariko nabona kuwe tugiye gukomeza mbwira umuhanzi w'indirimbo mu gitondo bavuze ngo yageze kuba nimbara abasabutse ko babivuga ngo ari hejuru ya miliyoni imwe irenga ni The Ben ntabwo ari we ni urashyira ngahe mukubwira ariko yiki ndaguha yiki bagwaye nagahagije wowe ikigori ni Miss Melody nokanyite ikigori kambabwira uyu ni umwaka wose ushize nafashe umugambi wo kugumura abayumbe abanyamasejewe ndabivuga ku gatuti wowe wavuze ngo kuragumura abayumbe kuri inyuma wa mbere uzogumuka ni jewe deja naye naragumutse nuko utarubizi mu yandi magambo isi yose bimenye n'abantu barimo kugenda babatoragura amagufa ku icukiro bakayitwaza barangiza bakabwira abantu ngo bashambura ibihe n'amagufa y'inkoko zapfuye mu kwezi kwa 9 bamara bakaza ngo ko baraza ngo gushambura abo bafite umusemburo w'Farisayo w'uburyarya kandi abo ngabo Bwana sifiwe haleluya mubirinde neza uko abo ngabo nabazalendo neza taho batandukana I don't want peace. Akugwenda kwigisageze yako. Erega fani nakizabukuru kabakarimo. Wowe gukubita kwicisha wandwa. Ubushiza mu gipolisi. Wa gahungwe kimbwa. Urashaka gusaba imbere y'umuryango wewe. Aho naka imbere y'umuryango w'umuntu wamushenze. Urafise indero wewe. Niyo mpamvu babwiye kabana bo mutatandira bafite. Areka kugwara rubyange ni gone kwa sona nyoko. Ndabona fondwani. Hanje nakazana umutwe ngimo mafirimbi kahiye ngipapayi. Naho turangoro abwawe ndikora soba atsimene sakuyiwa. Wabagenda gusoba ko arofawe. Ngene gatanu mukufikana. Urafite agapuridanse ngaho. Ndabira agakingirizo ngaho kubera ka senta moga karito ka senta. Nigire kujya umwana ndaza abanyi burusaku ngabo hava bambona agafate ko birwa n'imara. Ikibazo ca mbere kigira gutya hagati y'ikiro c'ubufu n'ikiro c'ibiharage nikihe kiremye gusumba ikindi Amaranje ku mazina banyita binwa bijebe binwangara yitsatsaraye biri andezord Mungu nabyo ubwenge bwe buharurika ku rutoki nk'umubebe buto nk'abavuka mu buterere. Ingingo nyamukuru niba nyizera cange mukanyizera nzokora uko ashoboye kose ikintu ca mbere nzokora naco niki nzogerageza uburyo bwose bajya abantu mu gusoba batangaga amahera bose bazoza basoba pare free. If you want GTG USA iputitewe n'iyimena. If you want GTG USA iputitewe n'iyimena.